gutangura hama nkuko nabivuze nta kazi kabi kahaba twese ntituzoba aba chef de l'État twese ntituzoba aba ministre twese ntituzoba aba directeur généraux mais il y a plusieurs façons de vivre et vivre dignement gusa ico tubuze ni complexe ico dufise ni complexe dufise complexe ngo je sinokora ibi sinobira icuya izo mentalite rero no kuziheba tukemera tugakora tugahindura ivyumviro tugasohora amaboko ubuzima buri ngaha turabucako kandi tuzobaho kandi tubeho neza mugabo tukabaho d'une façon honnête ibiciye mu nzira nziza nivyo nasaba abajene botangura ahubwo botangura kubona yuko atakazi kabi kabaho. Ego mwiriwe umunsi nguko turi hano muri His Hotel nibaze yuko twagiye cyane gose muri conference yabaye is the power to create a future twize byinshi cyane gose cyane muri témoignage yawe peut-être ko bariko kubatashe gushika muri conference ni conference iri très important cyane muri iterambere ry'igihugu parce que tuvuze igihugu tufatuye dans les jeunes ni ko nitubwe tuvuga ko iterambere ry'igihugu rishingiye ko ego témoignage yawe watanze ya nyakurajije ya empowering so I was really inspired ari kintu wavuze kidasanzwe uvuga ati ivyo dukora vyose il faut kugira le plan B plan B bikurakora kandi ikintu ari ikintu cyinshi d'importance avuga ati kenshi ikintu gituma abantu benshi badashaka gutera imbere no kugira ama complexe sivyo yo gukora akazi agikora bari rero la majorité des jeunes baranga mu Burundi je tubyinga i Bujumbura tumaze igihe tumva inyama jeune nani xenophobia mu South Africa bivuye ku banyamahanga bagiye hariya muri South Africa bagakora akazi bakaruranirwa ariko no munsi abito ko bataruranirwa kubera ko batagi bafikiza ubunebwe bwo gukora bakari bacatanguza ibikorwa bibi biteho no nkuno munsi mu gihugu cyacu Burundi nkuko tumvise ko uri professeur Jean-Pierre wabigize benshi inspira wagize benshi ufasha no munsi navuga ati na apôtre Aringa avuga ati vraiment yaranyigisha bidasanzwe ubwambira muyumva gute ko mufise umuntu wamfashe mu buzima akaruranirwa na nigiki nk'impanuro mutanga ku benshi batasha gusenga kugira bashobora kururanirwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Oya no kuri Bright yanjyoheye cyane yarakuze ivyumviro birashe n'ubwenge n'ingabirano nyinshi je naciye mbona yuko yabaye professeur wanje uyu munsi yabaye professeur wanje yanyigishije à son âge nkabona des responsabilités qu'il a c'est vraiment encouragé il m'a séduit il nous a donné des paroles extraordinaires des paroles touchantes nukuri ivyo gushigikira n'abandi bajene bakamubonamwo comme un bon repère une bonne référence surtout kuri ivyo yatwigishije sur le travail niwe mugenzi wa mbere kuri iyi si nkuko nayivuze duhindure mentalite yuko amatwitwaza ngo papa ngo afise ibi ngo ujya n'uwiwacu ngo twe ngo turaba urondera ivy'iwawe mbe ubizorondera ryari ubirondera ugitangura kuvyumvira il faut oser gutangura hama nkuko nabivuze nta kazi kabi kahaba twese ntituzoba aba chef de l'État twese ntituzoba aba ministre twese ntituzoba aba directeur généraux mais il y a plusieurs façons de vivre et vivre dignement gusa ico tubuze ni complexe ico dufise ni complexe dufise complexe ngo je sinokora ibi sinobira icuya izo mentalite rero no kuziheba tukemera tugakora tugahindura ivyumviro tugasohora amaboko ubuzima buri ngaha turabucako kandi tuzobaho kandi tubeho neza mugabo tukabaho d'une façon honnête ibiciye mu nzira nziza nivyo nasaba abajene botangura ahubwo botangura kubona yuko atakazi kabi kabaho nico noshikiriza les jeunes. Ego hari iri jambo wavuze kandi novuga ko ryagiye ico yifasha abajene benshi wavuze ati il faut prendre les relèves tufate les relèves acha abavyi bacu bakiriho batarasaza
akaba n'ijambo bavuze ati jewe natanguriye mu Cibitoki mu Ngagara ariko no munsi ngeze mu Kigobe birafise icyo bisiguye ugeze kuraba rero mu buzima tubayemo muri kino gihe sivyo aho usanga abenshi abajene benshi tuba mu buzima butagira intumbero sivyo tuba mu buzima butagira intumbero usanga tuvyuka basi ya ma fraîcheur samoya gatimvika avec des fraîcheurs ariko des fraîcheurs mu mfuko akantu kanga clin d'œil kwibira benshi batashoboshwa muri conférence n'abandi bariko batwumviriza ariko dome bavuga ati vraiment professeur Jean-Pierre yaratubwiye ijambo ridasanzwe kandi uno munsi kuri twubaka uno munsi rizo kubaka nandi ma generation urumva vyose biguma bihagaze kuri ya valeur yitwa le travail tangura d'abord ukore urabe kivamo uzompinyisha tangura ukore turabere resultat hamarega mu gukora niho wigira n'ibindi uhura n'abantu bakakugida uhura n'abantu bakakwereka uri mu nzira nziza ubu rero ufata inzira hajya tu vas te vendre parce qu'il y a d'autres valeurs kuruta amatungo ya so yego ni base mugarondera ivy'iwawe utangura ukore umuvyeyi aryoherwe akongereza umutahe abishoboye hama atabishoboye tant pis urondera ivy'iwawe ushime ivy'iwawe cyane cyane yego mu gisengene ko sije kuvuga byinshi ariko ari n'ijambo wavuze navuga ndiko nasubira ku majambo wagira avo kandi yari touchant il y a des jeunes qui bafise amadon batakoresha ariko abandi hari n'abandi bakora akavuga ati nakoze rimwe kabiri gatatu ndananigwa sivyo ariko vuga ati ibuka yuko le monde kirakubona hari abantu bakubona sivyo urahura n'ama challenge atandukanye sivyo pour aba jeunes bafise des dons bafise des visions shaka gushikako ariko no muso ariko araca muri challenge bakora mu ntama zidasanzwe akajambo kako kubankuraje bumve yuko le monde bababona il y a des gens qui sont là nabo batarabashike babwire demain après demain bazoza kubankuraje nkuko nabivuze bomenya d'abord les gens qui ont réussi dans ce monde benshi baronse ama échec utanguye igikorwa ukagira échec ne lâchez pas ntuhebe bandanya ton jour viendra ergo wagize échec c'est une leçon aronse ezuja cumenya gutora solution urondera solution parce qu'il y a un problème ne lâchez pas cyo nico nasaba umuntu yatanguye akazi ne lâchez pas ntutakazi mu nzira ngo uhebe bandanya ton jour viendra hama rero nkuko nabivuze bijya vya complexe niwe ba complexe nukuri niwe mwansi wa mbere ukunda akazi tu vas te vendre ajya abantu barakubona ajya barabawego umuntu akeneye kunguka aravuga ati reka nkorana naka reka nkorana na Bright niwe ashoboye kandi azoraba ngo n'umwana wanje ngo tuva hamwe ngo turi muri regime tuva muri province imwe cette valeur qui se cache qui s'appelle le travail le courage va te vendre. Merci beaucoup. Kibazo cyane managira mereze ko ari akandi kajambo wavuze uvuga ati jewe naricaye hasi turi kumwe n'umugenzi wanjye twari abantu bambere tuzi gutora indirimbo nziza ariko on savait pas comment chanter. Tugarutse muri vie actuelle mu buzima busanzwe il y a des jeunes bari doués mu kwandika ama projet il y a des managers tuzi ba investisseurs bafise amahera ariko badafise imigambi nashaka cyane kuraba bitwo ko bari ba investisseurs bafise amahera ariko batarikura kuri twebwe abajene dusanga dufise des projets ni impanuro yohereza aba des investisseurs nacane ko investissa muri abajene afise des dons des talents kugira ashaka kubona yuko bashaka kwiteza imbere bazoteza imbere n'abandi bantu. Yego cyane aba investisseurs sont des investisseurs financiers il y a aussi des investisseurs des idées nkuko nabivuze hari abantu bafise des dons mu gapande kamwe mu compartiment kamwe ugasanga gutora des thèmes amajambo nkora mutima hama rero ugasanga afise na sujet nziza au lieu de partager avec les jeunes qui savent chanter babikira ngaho ntibabahe ngo bapartage il faut les aider de cette façon arico fasha mu vyumvira arico fasha financièrement aider ujya muntu azomererwe neza kubera wowe c'est ça que je considère une grande richesse umuntu amererwe neza kubera uriho. Yego murakoze cyane. Merci beaucoup. Ego twari kumwe na Jean-Pierre professeur c'est un professeur Jean-Pierre yatubwiye byinshi cyane gusa cyane muri témoignage yatanze témoignage il vraiment il construisant it's really inspiring for sure. So I would like that all those people are listening from this are listening this Homo TV. I would like that
every person, if you feel like you have a vision, if you feel like you have a dream, start today. As you were saying, that we need to start working today. When you start, and like when you need to build your future, you start knowing who you are. You have to know exactly who are you. I've already understood who I am. I really want to be something maybe in 5 years.